Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka. Kaze dusubire tuyage ku bijanye n'iki giterwa bita agapiripiri. Twarabonye yuko aka gapiripiri k'ubu bwoko bakita agapiripiri bushara. Uno musi rero tugomba turabe ingene bashobora kugategura kugira ngo bagafungure. Tuvuga kuri bamwe bakagira ifu. Vyagenda gute? Baramura aka kabenje hanyuma bakagashira ku zuba bakakanikira kakazokuma gose kagataragara. Burya rero kamaze kuma bagashira ku rusyo hanyuma bagasya. Mu gusya barazana ikintu kirimwo amazi nk'urujo bagashira imbere y'urusyo, hanyuma rero umuntu agasya kurya bisanzwe. Ico gihe rero ngo umuntu ariko arasya yashize amazi imbere yiwe ngo ntikashobora kumwokera, uwo niwo muziro. Nandi hoho iyo utanguye gusya ayo mazi atari imbere yawe ngo karakokera gose, hanyuma rero yaraheza akanzura, ahejeje akakegeraniriza mu kintu, hanyuma akazoza aramemera ku mfungurwa ziwe. Baragashora kari kazimvye. Hari abantu mu mico yabo batashobora gufungura batabona ipiripiri imbere yabo ngo bashobore gushira ku mfungurwa bariko bararya. Baratubwiye n'umutama i Gitega agiye mu buriro agasanga uwamuzaniye indya afise agapiripiri, yaca avuga ati subiza inyuma imfungurwa zawe. Urumva bavuga yuko zizana akayabagu ku muntu, kurya akababa avanze n'indya aca yumva akayabagu ko kuzirya. Hari n'abandi rero bavuga yuko bagakunda ngo kuko ngo iyo bagafunguye ngo barangura neza amabanga y'abubatsi. Sinzi, urumva niko bivugwa, yari mico. Nuko rero murakoze cane. Ivyo twaganira umunsi ku bijanye n'aka gapiripiri reka tubigarikirize ngaha, kuko urumva ibikorwa vy'aka gapiripiri ni vyinshi. Tuzobandanya mu kiganiro gikurikira. Ndabasezere mwese mvuga nti tugire amahoro, murakoze.